Munkundire nsubire ndabahemwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'Abanyamerika, muri Canada, France, Allemagne, Belgique, muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye. Bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Muri kano kanya tufise amakuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Amakuru tubazaniye agezweho nk'uko biriko biragenda bivugwa. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe kandi ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'izindi ndongozi bateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'intama Eid al-Adha ku muryango w'Abayisilamu. Ivyo ni ibirori vyabereye uwo munsi w'ibirori nyine mukuru ku rwego rw'igihugu, vyabereye mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza, bikaba vyatangujwe n'isengesho hakurikira inyigisho z'ijambo ry'Imana. Mu nyigisho zatanzwe babanje kubibutsa ko Imana ariyo nkuru kandi ko atayindi mana bazoronka. Baca bahamagarira gushikana ico basezeraniye Imana, umuryango n'igihugu ngo bahimbaze uwo munsi, ariko bazirikana gushikana ivyo basezeranye ngo kuko Imana yipfuza ko bayigamburukira. Batumiriwe kandi gusangira ivyo baronse ngo batibagira inema Imana yabahaye, ngo bibuke guha igiciro ivyiza no kugira ikizira ico cose coza gihungabanya igihugu. Mw'ijambo ryashikirijwe n'uwurongoye umuryango w'Abisilamu mu Burundi, Mufti Nayabagabo Salimu, yamenyesheje ko umunsi ukwiye kuba icitegererezo ku bemera Imana bose. Aca batumirira gutanga ivyo baha agaciro kugira Imana ibugururira imiryango, ngo uwambere inyigisho ubabere inyigisho, babe kure y'ico cose cabashira kure y'Imana. Mu gihe Uburundi buri mu nzira igana imbonakazoza y'imyaka 2040-2060, yabahamagariye icambere kubungabunga umwimbu, ikigira kabiri kubandanya ibikorwa vyo gutera amavoka, korora ibikoko binini na bito n'ibiterwa njabukamazi nk'uko bisabwa na leta. Ikigira gatatu yavuze
kwitwararika indero y'abana kuva bakivuka gushika bashitse mu bigero. Ica kane, gufashanya n'abandi mu kibano mu bikorwa vy'iterambere. Ikigira gatanu, kwitwararika ibikorwa vy'amatora yimirije. Ikigira gatandatu, gukunda igihugu biciye mu kumvira indongozi no gukura amaboko mu mpuzu bagakora ibikorwa vy'iterambere biganisha ku mbonakazoza y'igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Yabatumiriye kandi gukomeza gusenga no kwihanganiranirana mu butandukane bwabo. Akaba kandi yasavye, uyu ni Mufti Salimu Nayabagabo, yasavye ko mu gisirikare n'igipolisi boronka aba homoniye militaire et policier, koroherezwa iyo bagiye gusaba impapuro z'inzira ku bapfasoni mu kureka kubategeka gukura imyitandiro kuko imyemerere yabo itabibemerera, ndetse no koroherezwa mu gihe bagiye kwandikisha abana bavyaye ku bagore barenga kuwa mbere. Mw'ijambo yashikirije umukuru w'igihugu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye, yabanje kubipfuriza umunsi mukuru mwiza, aca bamenyesha ko yaje kwifatanya nabo kuko bose bagize umuryango umwe kandi ko Iburahimu ari sokuru wa bose. Aca bahamagarira kubaka igihugu ngo kuko si inka yapfuye bariko baragabura, ngo ahubwo ni inka ihagaze bategerezwa kugaburira. Yabahamagarira kandi kubungabunga no guhingura ivyo bafise vyimbuka mu gihugu, ngo birinde gutotezanya, ngo kuko atawovuga ko akunda igihugu kandi atoteza mugenzi wiwe, ngo nakare mu Burundi hari ubwoko bumwe nayo data wa bose n'Imana. Kuvyerekeye ibisabo bashikirije, yamenyesheje ko bariko barabikurikirana kandi ko bimwe bija biriko biratorerwa inyishu canke umuti. Ivyo nivyo Varisito Ndayishimiye yaciye avuga ubwo nyine bari bitavye birori vya Eid Adha nkuko bigenda bishikirizwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Biboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD nivyo bariko bararangura vyose. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe nyine n'abo bategetsi batandukanye barimo Reveriyano Ndikuriyo adasiba kwitaba ibirori mwene nk'ibi gose. Yahishikiye nkuko muhejeje kuvyumviriza, nyine duhejeje kubibabwira muri aya mashusho, muri aya makuru yacu turiko turabaha muri kano kamwanya. Varisito Ndayishimiye bakaba rero kuri kano kanya bavuye muri ivyo birori nyene, aho biboneka ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye benshi bariko bavuga ku vy'amatora
n'abigishamana batandukanye nabo bakaba batanguye kuvuga ivy'amatora, aho kugira ngo bagire ibindi bigisha abarundi, bakabigisha ivy'amatora canke ibijanye n'amatora agiye kuba ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bakaba rero basaba ko ivyo vyokabaye bihagarara, ubutegetsi bukigisha ibindi, ariko ivyo kwiyamamaza ko babona ko hatari hagera nk'uko bariko baragenda babishikiriza. Ibintu birabandanya gukomera cane ngaha muri kino gihugu, benshi bariko bavuga nyene ibi bijanye n'amatora ko umwanya ku mwanya ibi vyotegerezwa guhagarara, nk'uko benshi bariko barasaba cane cane ko Ndayishimiye nawe akamaramaza kahejeje kugwa kuri we, kuko ngo atanguye kuriha amahera, udufaranga ngo bazomuherekeze mu matora. Abo ariko arariha nabo bakaba aribo bamwe bamwe bagenda bavyivugira ko Ndayishimiye ariko arabaha amafaranga, utwo dufaranga akaba ari utwo kugira ngo bazomuherekeze mu matora, ntazoyitabe wenyine kuko biboneka ko yamenje. Amakuru yacu tubaye tuyahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, muracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dushikiriza bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye.